wenyine cyangwa Imana ibi ni biki cyangwa kumenya nabwiye subiramo operasiyo cyangwa bisubiramo operasiyo numva operasiyo irasohotse neza Yesu nashimwe cyangwa urakwiyumvira ko abana nari mfise kuko icyo gihe cyose nta ngufu nari mfise ndavuga ati Mana aha nyine uranyicike kuko sinatanga navuga ati jewe ntabwo ndiko ndarota ibintu ntibibaye kuri jewe Imana yankoreye ikama kuvuga Yesu nashimwe jewe naragwaye kuva mu kwezi kwa mbere muri 2020 muri 2020 hama ndagwara yari indwi yo kurangiza umwaka hari kanisa ngaha hama rero dutashe ku mugoroba niho naza numva ijwi rigiye Yesu nashimwe ijwi riragenda nkaguma nibaza ni ibintu nyene bishika byo gusarara hama ndatuma ngaho ndaja kugura imiti nyene isanzwe nibaza ko ari ibintu bisanzwe bice bihera cyane nibaza ngomba ngware giripe ariko ntiyari giripe Yesu nadutabara hama rero ningaho iyo miti ndayigura ndayifata ukwezi kurahera ukwezi kugira kabiri kurahera niho ndaca numva ntanguye kuza nababara mu muhogo Yesu nashimwe ntanguye kuza numva babara mu muhogo abantu tubana ababyeyi tubana barambwira ati urakwiye kuja kwa muganga niho rero kigenda kwa muganga bararaba baramurika mu bihugu barambwira ati wewe nta kibazo na gitoya ufise muga nanje nari mfise umubabaro mwinshi ko narababara cyane hama rero niho baca bambwira ati we tugomba tuguha imiti ukwezi guheze uzoca ugaruka ubonye atagihindutse hama rero ndaguma ngaho iyo miti ndayifata kuko bari bayimpaye ukwezi kurahera ukwezi guheze nta kintu na kimwe kigeze kigabanuka ukuntu nari mbabaye ndaguma ngaho ukwezi guheze ndiyumvira ukuntu nosubira kwa muganga ndaja kurondera umukozi w'Imana abakozi b'Imana benshi bari babizi kandi barasengera Yesu nabahezagire hama rero ndaguma ngaho ukwezi kugira kane kurahera mu nyuma rero ntangura kumva mbabara cyane nashaka umuntu yoza kungora naho naba ndiko ndoga maze izosi narumva mbabaye rwose hama rero ndaguma ngaho senga Imana by'ukuri kandi nizeye Imana Yesu nashimwe hama rero ndaguma ngaho ukwezi kugira gatandatu ubwo ndagenda simba kuko umwanya ni muto nshitse ku kwezi kugira ku mezi agira gatandatu niho numva umenga biranse nyene numva umenga nyene ngomba Yesu nashimwe hama ndaguma ngaho abantu b'Imana basengera ariko ndizera Yesu sibyo Yesu nashimwe ndizera Yesu Imana nubwo biri uko ndazi yuko uzonkiza hama rero niho naca ngenda muhira turavugana n'ababyeyi ndava aho mbaye ndataha ntashe turavugana n'ababyeyi mugabo kwa kutavuga ndagufise
tuvukana nza numva ivyo bariko baravuga numva bavugira ahantu kure bari kure yanje ariko ndavuga nti Yesu mu mutima ivyo ndabivugira mu mutima ariko Yesu yakwiye kuntabara ivyo ndabibamwo muhira niho babona yuko mwumva uko nawe numva umuntu ari kure vyarahavuye birahera sindigera numva umuntu n'umwe naho twaba twicaranye warashobora kuvuga sindakumve Yesu nashimye nakizikiranye sinumva kandi simvuga Yesu nadutabara ndaguma ngaho mu nyuma banyuze mbona banditse agapapuro baca bambwira ati nimwitegure uje Bujumbura kwa muganga hama baramfasha ndaja kwa muganga Bujumbura shitseyo turabonana n'umuganga arangaba aramurika araraba hati kiriko araraba kigusabye numva azungagije umutwe ashavuye hose arambaza ati mbega Chanceline wivurije hehe je ndamubwira ati je nivurije Gitega ashambaza ikibazo mbega Gitega hariho umworere ajejwe ibintu vyo mu muhogo nanjye ndavuga nti niko bari bambwiye kuko narandika sivyo ivyo nakwishura ndiko ndandika niho rero yacambwira ati wewe urafise ikibazo muga ico kibazo ntiyigeze akimbwira icarico muga arambwira ati urafise ikibazo rero ngomba ndaguha imiti ikumara ubwo bubabare bwawe subiye inyuma aho kitwa muganga yumva amaze kumva ko ntumva yaciye abanza aramvura amatwi arayakoroga sivyo hama rero ahejeje niho nace ntaha heze nk'iminsi bene nace subirayo aca mbwira uko ko mfise ikibazo aca arambarira ati ngiye kuguha imiti ishobora kugabanya ubwo bubabare bwawe ariko aho hari mu kwezi k'umunani zari itariki 22 hama rero arambwira ati itariki 3 uzoca ugenda hariyo muri bitare bite tugushize kuri randevu ya operasiyo amaze kumbwira uko ndavuga ati mu mutima ndavuga ati Mana aho uremeye uko bivuga itariki ku mubiri w'iwanje mfise amarira n'agahinda mugabo wose nari nizeye Yesu kuko amutabazi ndaguma ngaho hama rero muganga arampa iyo miti imwe turayironka iyindi turayirondera muri ico gisagara turayibura ariko shaka Mana wewe ufise ugukiza usumvya abana b'abantu wowe urakiza kandi iyo uvuye ntiwigera utanga mitende urakiza umuntu agakira burundu hama rero niho nace ngenda nditegura ndagenda nyene ndarindira Bujumbura aho nari nashikiye baranyakira nyene ndaguma aho ngaho hasigaye ngira habe nk'iminsi ntarura iminsi kugira iyo tariki ishike ya operasiyo niho rero naciye mvuga nti Mana mbega bizogenda gute umutima ntangura kwiyumvira iterabwoba ry'abadayimoni rirashobora kubaho Yesu nadutabara ndavuga ati Mana bizogenda gute aho nyine itariki 3 jewe nzoba pfuye Yesu nadutabara kuko ivyo nabiraba naraba abantu benshi bari barwaye nk'ivyo bintu ivyo nyene vyo mu gihugu hari umuntu yari yapfuye rero turavuga aha nyene ngomba hanaka Yesu nadutabara ndaguma ngaho ndasenga Imana hama rero hasigaye nk'iminsi 3 niho rero naciye nja gusenga ari umunsi wa Mungu ngiye gusenga umukozi w'Imana usanga ariko yigisha ku ijambo ry'Imana ryo kwizera shengero ry'Imana maze kumva iryo jambo ry'Imana ryo kwizera ndumva narifashe mu mutima ndavuga ati Mana iri jambo ni iry'iwanje ndumva vy'ukuri ndakwizera ndavuga ati mbega
yesu nashimwe. Hama rero niho nava ngaho gusenga ndashika muhira ndaryama ndaruhuka, haragera mw'ijoro haragera ko baja kuryama, jewe ndabira ko tujanye kuryama ariko mu mutima ntivyari yesu nashimwe. Ngiye barasinzira, jewe nguma numva mana urakwiye kunkiza ukandinda operasiyo, yesu nashimwe, ukandinda operasiyo itariki zikata, nabanyumvaga mana uzokwemera nyene jewe pe, yesu nashimwe. Ariko yesu ntiyavyemeye kandi yaranse yuko igitabo gishobora kuza ku bugingo bwanje, yesu nabahezagiye ku mubiri wanje ndaguma ngaho. Niho rero uwo munsi wa Mungu saa sita ziragera z'ijoro, abandi bose bararyamye, ntibigeze bamenya ko jewe nabuze itiro, kandi ntibigeze bamenya ko navyutse nja muri salo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mana urakwiye kunkiza ukandinda operasiyo, yesu nashimwe. Saa sita, saa indwi, saa munani, saa cenda ziragera cicaye muri salo nijewe jenyene. Niho rero naciye numva nshatse amazi yo kunywa, aho hari mu masaha 10, hama ndayasuka nasose amazi make cane, ndavuga ati mana urakwiye kunkiza kuko ntariko ndarabiza ko ariko inkozi zigomba zishike, urakwiye kunkiza ukandinda operasiyo, yesu nashimwe. Hama rero niho naba ngaho ayo mazi ndahaguruka ndayanywa, nkihejeje kuyanywa numva nyine umenga nosenga kuko cesenga nabisha amaso kuko hantu nari nasize imiti nariko ndafata yashishikara kungabanya ubwo bubabare nari mfise, yesu nashimwe. Hama rero ndiko ndaraba cavuga ati mana mwumvirize igitangaza c'Imana ukuntu Imana ikora. Imana ntikora nk'abana b'abantu, yesu nashimwe. Imana imeze neza. Hama rero niho naba ngaho ce ndabisha amaso ku miti nariko ndafata, ahantu nari nayisize ndavuga ati mana urakwiye kunkiza ukandinda operasiyo, yesu nashimwe. Ngeze kuri iryo jambo ukandinda operasiyo, ngeze kuri operasiyo, ngeze kuri ako kajambo syo, nza numva ijwi rirasohotse, mana kuko sinatoye ubwenge yijewe jenyene, cavuga nti mana ibi ni biki? Ca numva umenga numva nabwiye subiramo operasiyo, ca ndarisubiramo operasiyo, numva operasiyo irasohotse neza, yesu nashimwe. Ca ntangura kwiyumvira bwa bubabare nari mfise kuko ico gihe cose nta nguvu nari mfise, ndavuga ati mana aha nyene uranyicije kuko sinatangura, navuga ati jewe naba ndiko ndaronka ibintu ntibibaye kuri jewe. Ca ndugurura umwango kuko nari muri salo, ndugurura ndaraba nti none aha ni hehe ko mbona bwakeye, none ibi bintu ni biki? Ndaba ngaho ndavuga ati mana aho nyene wanyicije, cavuga nti reka ndirimbe. Ca ndirimba iryo kora sinatanguye ngo muriwe 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 ndafise ubugingo, muriwe 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 ndafise ubugingo, niyo mpamvu nazomuheba, muriwe ndafise ubugingo, niyo mpamvu nazomuheba, muriwe ndafise ubugingo. Hama rero najeje iyo kora kubitera, ndavuga ati mana wankijije, wankijije koko, ndumva bindengeye, ndabona ukuntu novuga Imana, Imana irandengera. Hama rero niho nace ntora ubwenge kuko abantu twari kumwe bumvise ndiko mvuza induru naguze ivyo ibintu bibaye, baravuga ati shanse rinde wewe wakize, Imana yagukijije. Ivyo ntavyo nigera numva ko nashoboye gukira. Ndababaza ati none muranyumva ivyo ndiko ndavuga? Baravuga ati turakumva. Hama rero niho naguma ngaho barafata umutima kuko vyari birengeye ubugingo bwanje. Niho rero naca ntora ubwenge, ca mvuga nti reka telefone umuganga yari yanyandikiye operasiyo, yesu nashimwe. Hama umuganga
ashamubwira ati Chanceline we wakize ndavuga nti jewe Imana yo mw'ijuru yankijije wewe warigeze uza tukakugira operasiyo hamwe mu mihogo ndavuga nti Imana yagiriye operasiyo nta kuboko k'umwana w'umuntu kudashobora kumbaho ngo ushobore kumbaga mu mihogo nibyo Yesu yankijije ashambwira ijambo ngo arambwira ati Chanceline Imana yo mw'ijuru gusenga kandi by'ukuri uwo muntu ntiyamukitse Yesu nashimwe arambwira ati Imana yo mw'ijuru usenga uzoyigumeko ati birantangaje rwose rwose ashambwira ngo ijambo ahereje ashambwira ngo mumvirize ugomba ndakubwira ikintu tudakunda kubwira abantu bose ibyo nabikubwiye kubera wabimariye ukuntu bigenze ukuntu ukize ashambwira ati wewe mu bantu nari nasize kuri porogaramu ya operasiyo by'ukuri ngomba ndabikubwire kugira uzamenye ibyo uzoge gushimira Imana ati we mu bantu nari nasize kuri porogaramu ya operasiyo wowe ntiwarimo mu bantu bari gukira aravuga ati by'ukuri byari ibintu biyobeye narabona ukuntu ntushobora kubigenza atariko uzi ukorera Imana gushika kuko kwawe kandi uzoshingira intara n'abandi kugira bamenye Imana yawe Yesu nabahezagire yari intare nari mfise mu mutima wanje ivyo Yesu yankoreye akama kuvuga maze amezi 8 ijwi ry'iwanje ridasohoka ubu nkabavuga Yesu nabahezagire